Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu ariyo yacu ya Isange TV. Ni mbonesha kure rero ibashikiriza amakuru abatandukanye aho tubageza ko amakuru yo mu nkino, mu ndero, agateka kazina muntu, mu makungu ndetse nandi yijya nino hatandukanye. Dushikiriza rero amakuru atandukanye aho twibanda ku ngingo zitandukanye nka politiki, umutekano, agateka kazina muntu ndetse n'inkino nandi yose abatandukanye. Muba muriko murashikirizwa n'imbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Mwebwe rero mudukurikira muri ijya nino hatandukanye tubahaye kaze, tugiye gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye aho tugiye guhera muri politiki, aho kuri ubu muri politike mu mugambwe CNDD-FDD injyane ari zose, aho rero mu mugambwe CNDD-FDD munyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ari we Reveriyano Ndikuriyo amagara yoba atifashe neza, bikavuga ko rero ubuzima bwe bwoba bwenda kumucika. Gusa amagingo aya hakaba hamaze kumenyekana icoba kigiye gutuma ubuzima bwa Reveriyano Ndikuriyo bumucika canke se byoba bigiye gutuma yitaba Imana. Mu yandi makuru kandi turaza kubabwira ko nyene biri kuvuga ko Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu yoba atifashe neza, aho yoba yoherejwe kuvurirwa iriya mu mahanga, aho yajanywe rero muri Kenya ngo ubuzima bwe bube bwo kwitabwaho hamenyekane ico bacishe inyuma y'ingwara uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yoba arwaye. Gusa bamwe bakomeza babandanya bavuga ko ibibazo byose Reveriyano Ndikuriyo yoba afise bifitanye idonido n'ibibazo afitanye muri politike na perezida w'ici gihugu ariwe Evariste Ndayishimiye. Bamwe bakadondobekanya bavuga ngo yoba yamuhaye ishano, abandi nabo bakavuga amagambo menshi cyane. Hari n'abariko baravuga ko yoba azize umugera wa sida ndetse akaba azize n'ingwara y'igisukari. Gusa siko bose babibona, ariko n'abarimo baravuga ko yoba ari amarozi yoba yahawe na perezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo kugira ngo atazohava amusubirira, nkuko amasoko yacu yari ngaho mu Bujumbura yakomeza agenda abidushikiriza. Muyandi makuru kandi n'ubundi turakomeza tuyabandaniriza muri politike, aho kuri ubu turaza gushika mu mutekano. Tubabwire ko igisoda c'u Burundi kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwicwa umusubirizo, aho bari kuvuga ko abasoda batari bace bakomeje kwicwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari guhonyangwa. Abenegihugu b'u Burundi rero bagashinja perezida Evariste Ndayishimiye kari we yoba ari gutuma abana b'igihugu bariko baragandagurirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse abarundi n'abarundikazi bakavuga ko batazi ico abana b'igihugu bariko baragandagurwa bazira. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara ntifashe neza, ibintu bimeze nabi, aho umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje guhangana n'igisoda ca FARDC cyangwa se bakomeje guhangana n'igisoda ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bafadikanije n'igisoda c'u Burundi, igisoda ca SADC, MONUSCO ndetse n'abacacuro ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR ndetse n'ujya mutwe wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Wazalendo. Gusa bikavuga ko igisoda c'u Burundi arico kibanzwa imbere ku rugamba rw'imirwano, hama rero umutwe wa M23 ukaza urakubita igisoda c'u Burundi, aho benshi muri bo bamaze kwasiga ubuzima. Abarundi bariko baridogera kuba abasoda b'u Burundi bariko barapfa, ndetse bakanavuga ko abasoda baba bapfuye imiryango yabo itamenya iyo baguye ngo babe babasha kubashingura canke se ngo babe babona imirambo yabo basoda bapfuye ngo babashe gushingurwa.
nkuko rero amakuru n'ubundi aturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabandanyaga abivuga, kuri ubu biravuga ko hoba hitezwe ico umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atwara Felix Tshisekedi Tshilombo yoza kuba ari buze gutangaza nyuma yuko umutwe wa M23 woba wamaze gufata umuji wa Goma. Yani makuru kandi n'ubundi turaza kuyakomereza mu yajanye n'ubujanye n'ubudandaji, tuze kubabwira ko abadandaza igitoro mu kinyegero bariko baridoga ko boba bariko barafatwa cyangwa se bamwe muri bo bakaba banaraswa bitewe nuko badandaza igitoro mu buryo butemewe, gusa bakidoga ko babikora kuko ibi byananiye igihugu gukemura iki kibazo bobe babona igitoro gikwiye. Ndagwaye kaze rero mu makuru yacu n'ubundi ku buryo bw'idonizo muri politiki rero Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe CNDD-FDD ibintu ntivyifashe neza. Abashikiranganje bahagurutse barimo baridoga ko Evariste Ndayishimiye yoba ariwe agiye kubamara, bikavuga ko uburozi buriko ishano riko riravuza ubuhuha muri CNDD-FDD. Biravuga ko rero Evariste Ndayishimiye ariwe yoba yihishe inyuma y'urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo, umushikiranganje umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Gusa ababizi bavuga ko vyoba atari byo, ngo coba ari ikinyoma, bagasigura ko Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu yoba agiye guhitanwa n'ingwara y'igisukari hamwe ndetse n'ingwara y'umugera. Nkuko rero ibitaro byo muri Kenya byaje amasoko yacu duvise muri Kenya yaje kudushikira mu bitaro aho Reveriyano Ndikuriyo arwariye, yadutangarije ko Reveriyano Ndikuriyo muganga ngo yaje kumupima akaza kumusangamo umugera wa sida, ndetse akanavuga ko yoba agwaye ingwara y'igisukari, aho kubeshera Evariste Ndayishimiye ko yoba ariwe yoba agiye gutuma Reveriyano Ndikuriyo asezera ubuzima bwe kuri ino osi. Muri politike mu Burundi ibintu ntivyifashe neza. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi baridoga bakavuga ko badahabwa uburenganzira ndetse ngo nabo babashe kuba bo kwiyamamaza. Gusa nkuko byakomeje kugenda biragaruka ko hari abagarutse ko bavuga ko kuri ubu barimo barasaba umugwi ushinzwe amatora mu Burundi ko wozobigenza neza, amatora yimirije akazogenda neza kugira ngo abene gihugu ndetse n'indi migambi yose izobashe kwiyamamaza kandi nta nkomyi bafise umutekano. Perezida Evariste Ndayishimiye biravuga ko kuri ubu yoba atari guhabwa amahirwe menshi bitewe nuko abene gihugu bamwagiriza ko yoba yarafashe igihugu nabi, ndetse bakanidoga ko kuva Evariste Ndayishimiye yashika ku butegetsi ataco yigeze yafasha igihugu, ahubwo ko ngo yoba yaragitaye mu nyota. Nkuko rero bakomeza kugenda babivuga bavuga ko Evariste Ndayishimiye yoba yarataye igihugu mu mucanwa waka, kuko ngo atakintu na kimwe kizima yoba yarakoreye Uburundi kuva yagashika ku butegetsi, ahubwo bakavuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi. Tunyarukiye rero mu yandi makuru n'ubundi mu mutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyamaze kuzamba. Igisoda c'u Burundi gikomeje kugandagurirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ingingo nkuru tugiye kugaruka ko kuri iyi nkuru nuko abanyagihugu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bategerezanyije icizere ndetse n'igishika kinini ngo ivyo amajambo atandukanye perezida wa Kongo atwani Felix Tshisekedi Tshilombo ari buze kuza gutangaza nyuma yuko umuji wa Goma umaze gufatwa n'abagwanyi ba M23. Ingwano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kubandanya, aho ndetse abasoda ba Kongo bamwe bamaze gufatwa bamugwa intwaro, abandi baca bahungira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse baza no kwamugwa intwaro. Abaturage rero ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya
Kongo bakomeza bidoga bibaza ingene umusoda yakagombye kuba ariko ararinda igihugu agisiga agahunga nawe agasiga akava ku rugamba rw'imirwano. Gusa rero ngo babitegerezanyije amashyushyu menshi cyane, aho rero bategereje ukungene uyu perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ku majambo ari buze gushira ahagaragara nyuma yuko uyu mutwe witwaje intwaro nyene wamaze gushika muri uyu umujyi wa Goma kuri ubu ari wo ufite mu minwe. Mu yandi makuru kandi nuko abadandariza igitoro mu kinyegero mu Burundi kuri ubu ngubu bariko barahigwa bukware, ndetse binavuga ko bashobora kuba bari buze gufungwa, abandi nabo ngo bakaza gujanwa mu munyororo. Ariko n'abariko baravuga ko ndetse abandi ngiyo babafashe baca babarasa kubera ko ngo ivyo bariko barakora bitemewe. Gusa abene gihugu b'u Burundi bakidoga ko ngo ivyo bakora byo kubarasa ndetse no kubahiga ngo bidakwiye, kubera ko ngo igihugu c'u Burundi cananiwe gushirako igitoro mu buryo buhamye ngo abene gihugu babashe kuba bakironka mu buryo butazimvye. Abatwara imiduga ndetse n'abakoresha ibindi ibikoresho byose byifashisha igitoro bidoga ko batabona igitoro gihagije, ndetse bakanavuga ko leta itakagombye kuba iriko irabahiga bitewe nuko leta yananiwe gukemura iki kibazo c'igitoro mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yamye atangaza ko igitoro coba kigiye kuboneka mu Burundi, aho yaratangaje ko imiduga myinshi cyane itandukanye izova ijya nino kw'isi, ndetse bazobitumiza ko igitoro kikongera kikaboneka mu Burundi nk'uko byari bisanzwe. Nyamara ntago ariko byaje kugenda, abene gihugu barategereje amaso yaheze mu nzira, bakomeza bidoga bakavuga ko rero Evariste Ndayishimiye yabakinze ikibabi mu maso akababesha ko ngazobazanira igitoro. Kuri ubu rero abakidandariza mu kinyegero ngo bakomeje guhigwa, nyamara bakavuga ko vyo bafashaga kubona igitoro ku buryo butazimbye bitewe nuko baba bakidandaza. Gusa bakavuga ko barimo guhigwa bukware, ndetse bamwe muri bo n'abafashwe baca bafatwa bakaraswa cyangwa se bakajanwa mu munyororo. Reka rero ndabashimire mwe mwese mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yacu ariyo yanyu ya Isange TV. Nimbonesha kure ibageza ko amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho tugaruka ku ngingo zitandukanye nka politiki ndetse n'umutekano, amakuru ajanye n'amagara y'abantu, agateka kaze na muntu, ndetse n'andi yose habatandukanye muyashikirizwa nimbonesha kure yanyu ariyo yacu ya Isange TV. Weho rero wadukurikiraga urijya nino hatandukanye, woba uri mu Burundi, woba uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uri mu Rwanda, uri muri Tanzania ndetse no mu makungu ijya nino hatandukanye, tugushimira gukurikira amakuru n'ibiganiro tugeza ko kuri umuyoboro wacu wa Isange TV. Wo rero wadukurikiraga uri mu Bujumbura, uri mu Rugombo, uri Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba n'ahandi ijya nino hatandukanye mu Burundi, turakwifuriza gukurikira amakuru ndetse no gukomeza kugira ibihe byiza. Gusa ico no kwibutsa kugira ngo uzoze uraba wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugeza ko uri imbonesha kure yacu yari nayo yawe ya Isange TV, no gufyonda sabone cankwe partage bivanye n'ururimi ukoresha, maze ukazurabona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza 5/5. Reka rero ndabashimire mwese mwari mudukurikiye amakuru yacu n'ibiganiro, nakagaruka kandi nagasaga. Nimukomeze kugira impagarike n'ubugingo, muhaye muronke Imana ikomeze kubana namwe iyo mwoba mudukurikiye muri ijya nino hose hatandukanye. Iyi shene ibihari ku bwanyu, muze muratwandikira mutubarire n'andi makuru yose muza kuba munakeneye twobashikiriza, tuze turabashikiriza ku buryo bw'idonito. Reka rero ndabashimire mwese mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku umuyoboro wacu ari nawo wanyu wa Isange TV. Amakuru yacu yo nakagaruka, nimukomeze kugira impagarike n'ubugingo.